Mwabantu mwe isukari irakora ibara mu gihugu c'u Burundi. Ni amakuru atari meza, ni amakuru atanezereje. Abanyagihugu baridoga, barasubira baridoga ku vyo biboneye ndetse biyumviye vyakozwe n'abajejwe intwaro. Ni amakuru atanezereje na gatoya. Bane mu bajejwe intwaro bahagaritswe ku mvo y'amakosa bakoze mu rudandazwa rw'isukari. Aho ni mu ntara ya Rumonge. Ni amakuru atanezereje adushikiye iki gitondo. Ni iteka n'umunezero ariko ntunyemerere ntangure nkusuhuza nkuha kaze nshuti mukunzi wacu wowe ubandanya kubana natwe ngaha kuri ino mboneshakure igushikiriza amakuru, inkuru kumwe n'ibiganiro bigezweho biriko biravugwa irya nino mu gihugu c'u Burundi ndetse no hakurya y'imbibe z'igihugu c'u Burundi. Wowe wafyonze sabone ntunyemerere nkuhe kaze, ariko nawe utarafyondako utegerezwa gufyonda sabone vyonyene kugira ubandanye urashikirwa n'amakuru yose, inkuru kumwe n'ibiganiro vyose tubandanya gushikiriza binyuriye ngaha kuri ino mboneshakure ya Isange TV imwe rudende, ibibatohoreza hama ikabibashikiriza vyose uko vyakabaye kamwe ku kandi ata na kamwe kavuyemwo, namwe nyene mukabikurikira vyose kamwe ku kandi uko vyakabaye mu buryo butosoye kandi butomoye. Ngaha nyene nkaba nkugezako amakuru hariko aravurwa mu bisata bitandukanye nk'igisata c'umutekano, igisata c'agateka ka zina muntu, igisata c'amagara y'abantu, igisata ca politike, igisata c'indero, igisata c'inkino, igisata c'uburimyi n'ubworozi kumwe n'ibindi bisata bitandukanye ngaha mu gihugu c'u Burundi nyene. Bane mu bajejwe intwaro nk'uko narimejeje kubikubwira mu ntango z'ano makuru bahagaritswe ku mvo y'amakosa bakoze mu rudandazwa rw'isukari. Ni amakuru atanezereje. Leonare Sirabahenda, umukuru wa zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'u Burundi, yarahagaritswe kuri Uwimana wa gatatu Nyakanga, akurikiranwa ku bunenge bwibonekeje mu rudandazwa rw'isukari, nayo kandi abandi bajejwe intwaro batatu barahagaritswe co kimwe n'abadandaza, bakaba bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Ni amakuru atari meza ndibuze kugushikiriza muri ano makuru mu buryo bw'idonido kamwe ku kandi. Nayo kandi mu Burundi abajejwe amagara y'abantu bamenyesheje ko hateye ikiza ca korera. Abantu batari munsi ya 30 nibo bamaze kwandura korera muri iyi minsi mu Burundi nk'uko vyavuzwe n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu kuri uwu wa kabiri ku mugoroba. Abanyagihugu bakaba bavuga ko bitumwa n'ubukene bw'amazi meza. Abarwayi batowe mu gisagara ca Bujumbura mu ntara ya Bujumbura na Cibitoke mu buraruko bushira uburengero bw'u Burundi. Ibitigiri bihari ni ivyatororokanijwe gushika ku wa 4 Nyakanga nk'uko bivugwa na muganga Policarpe Ndayisaba asanzwe ari umuvugizi w'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu. Ubukene bw'amazi buri mu vyatumye ico kiza kibonekeza. Abanyagihugu bavuga ko ubukene bw'amazi aribwo bukwega ico kiza. Abanyagihugu bakoresha amazi yo mu mwonga wa Nyabagere. Ivyo bituma babangamirwa n'indwara ziturutse kw'isuku rike na cane cane korera. Ivyo ni ibivugwa n'abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura na cane cane mu buraruko ho hasanzwe habangamiwe hari abanduye. Ku wa gatandatu uheze igipolisi gikinga impanuka carahaye amazi abanyagihugu bo mu makaritiye yo mu buraruko bwa Bujumbura. Ibintu bigiye kuyangara kubera ko Regideso idashobora gutanga amazi meza mu makaritiye yose. Uko akaba ariko ababirabira hagufi bavuze. Muri ntwarane uyu mwaka SOS Media Burundi yavuze ibijanye na korera muri Rugombo mu ntara ya Cibitoke, ahasanzwe ariho iyo ndwara yama izanana kubera ubukene bw'amazi meza. Muri iyo komine abanyagihugu banywa amazi ya Rusizi rusanzwe rutandukanya Uburundi na Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo. Basaba ko boronswa amazi meza. Ishirahamwe ry'abaganga batagira imbibe Médecins Sans Frontières ririko riravuza abafashwe kandi rikagira isekeza ryo guhimiriza mu mihana irimwo abafashwe n'ico kiza. Ishirahamwe Croix Rouge Burundi rirakomeje ripompa ngo ingo na cane cane izirimwo abanduye. Abanyagihugu bo mu Rugombo bidogera ishirahamwe ritanga amazi n'umuyagankuba Regideso kubera ko ridashobora kubaha amazi meza mu ngo. Mu Burundi korera iguma igaruka yisubiriza. Ibice vyo mu burengero bisanzwe vyegereye Tanganyika nivyo biguma bibangamirwa kurusha ku bwa UNICEF. Iryo tangazo ry'abategetsi rifata akarere k'Imbo kose co kimwe na Cibitoke na Nyanzarake mu ntara ya Makamba iri mu bumanuko nk'ahabangamiwe. Abanyagihugu bo muri ako karere bahamagarirwa gukwirikiza amabwiriza y'isuku yose.
Iyi ni incuro ya kabiri ikiza ca korera cibonekeje uyu mwaka. Muri Nzero cari cibonekeje muri izo ntara nyene. Nayo mbandanije na ya nkuru nari ntanguye nkugezako mu ntango z'ano makuru, nuko bane mu bajejwe intwaro bahagaritswe ku mvo y'amakosa bakoze mu rudandazwa rw'isukari. Aho ni mu ntara ya Rumonge. Leonard Sirabahenda, umukuru wa zone Kizuka muri komine n'intara ya Rumonge mu bumanuko bushira uburengero bw'Uburundi nyene, yarahagaritswe kuw'Imana wa gatatu Nyakanga 2023 akurikiranwa ku bunenge bwibonekeje mu rudandazwa rw'isukari. Abandi bajejwe intwaro batatu barahagaritswe co kimwe n'abadandaza batatu kubw'amasoko mu gipolisi. Bose bapfungiwe mu gasho ka komisariya y'igipolisi ca Rumonge. Umukuru w'umutumba Kanyenkoko mu gisagara ca Rumonge, w'umutumba Muhanda na Gitwe muri zone Buruhukiro muri komine Rumonge nabo nyene barahagaritswe, co kimwe n'abadandaza batatu batanga isukari ya Sosumo nabo nyene barahagaritswe kubw'isoko mu gipolisi. Amasoko mu gipolisi akaba avuga ko izo ndongozi mu ntwaro zikurikiranwa kw'inyuruzwa ry'isukari no kuyitanga mu gipfungu kidasanzwe. Amatohoza ariko araba kugira ngo hamenyekane ico umwe wese yakoze, kuko akaba ariko isoko mu gipolisi rivuga. Mu mpera za Myandagaro, abanyagihugu bari bidogeye uko isukari itangwa, bakemeza ko bamwe mu ntwaro borohereza abanywanyi ba CNDD FDD, abandi bakanyuruza isukari igenewe abanyagihugu. Uko isukari izotangwa vyari vyashizwe ahabona n'abajejwe intwaro mu ntara ya Rumonge. Nubwo biri uko ariko, bamwe mu banyagihugu bavuga ko ahubwo kwari ukugomba gukingira ikibaba abajejwe intwaro ku rwego rwo hejuru, mu kwerekana ku rupapuro ko itangwa ry'isukari rikorwa mu muco ariko atariko biri ku rubuga. Bivuye ku myidogo y'abanyagihugu ku bijanye n'itangwa ribi ry'isukari mu ntara ya Rumonge, amasoko mu vy'intwaro muri iyo ntara avuga ko inama yo mu mwiherero ya buramatari n'abasitanteri b'amakomine yabaye kuri uwu wa 4 Nyakanga 2023. Intumbero kwari ugutorera inyishu ico kibazo. Nayo mu yariko aravugwa hanze y'imbibe z'igihugu c'Uburundi nuko mw'ikambi ihaye indaro impunzi mu gihugu ca Tanzania i Nyarugusu hariko haravugwa ihagarikwa ry'imfashanyo ku mpunzi z'abarundi zishika 200 zigendana ubumuga. Impunzi z'abarundi zigendana ubumuga ntizaronse imfashanyo zihabwa ku bijanye n'ivyo gucana. Izirenga 200 muri zo ntizasanze amazina yazo ku ntonde, zikaba zivuga ko ziriko zirimwa ivyo zirekurirwa n'amategeko. Umwiheburo ni wose ku mpunzi z'abarundi zigendana ubumuga, impunzi zifise imyaka yigiye imbere canke abagwaye indwara zidakira. Imvo akaba ari uko batari ku rutonde rw'abategerezwa kuronka imfashanyo mu kwezi kwa Myandagaro na Nyakanga. Twaharuye abantu barenga 200 bataronse ibizuku vyo gucana. Rero mwibaze ukuntu abo bantu bagendera mu dutebe basunika, abatama n'abatamakazi barenze imyaka 70 canke abagendana umugera wa sida bazoshobora gukinjika ibifungurwa ukwezi kose. Ntawovyemera. Uko akaba ariko abarongoye ibisagara vyo mw'ikambi ya Nyarugusu muri Tanzania bagaragaza umubabaro. Abo bantu basanzwe baronswa mu bisanzwe imfashanyo ivuye muri Danish Refugee Council. Iryo shirahamwe ryababwiye ko batakiri ku ntonde zikorwa na HCR. Ayo makuru akaba asigurwa ukundi n'abo araba. Biraboneka ko HCR iriko irakorana na Tanzania mu kuduhatira gutahuka. Mbere abo bakozi ba Danish Refugee Council batubwije agahemo ko dushobora kuja kwakirira iyo mfashanyo yacu mu mabanda. Aho ni ukuvuga nyene mu gihugu c'Uburundi. Rero si ukwihenda kwabaye mu biharuro vya HCR, ni umugambi wateguwe neza. Uko akaba ariko impunzi zidoga. Danish Refugee Council yaremeye gutura ikibazo muri HCR, ariko atana kimwe yemeye. Kubera iki bataduha ivyo vyo gucana ko ububiko butarahera, hanyuma bakaja gushikiriza ikibazo mu nyuma, ko bazi ko hatana kimwe dufise, hata nguvu zo kuja gusenya inkwi hanze y'ikambi nk'abandi. Ivyo vyerekana ko hari igikorwa categuwe, kwabaye uguhohotera uburenganzira bwacu mu gihe turi mu murwi w'abantu bategerezwa gufashwa n'uwo ari we wese afise uwo mutima. Uko akaba ariko bibonwa n'izo mpunzi z'abarundi zigendana ubumuga. Aka mwana wa mama.
Nubwo biri uko ariko ku rutonde impunzi z'Abanyekongo, urutonde rushasha ruriko rurakorwa kandi ruriko bose atawukuwemwo mu bijanye no gufashwa. Womenya ko Nyarugusu ihaye indaro impunzi zirenga ibihumbi 110 harimwo Abarundi barenga ibihumbi 50, abandi bakaba ari Abanyekongo.